mama ndagukumbuye cyane kurukundo wanyereka 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 nagira wabibona nje gufasha musaza wanje akazi kuko urana ko impuzu ari nyinshi kandi n'imvura igiriko yo hava imutesha sinzi ko hari ikibazo ibikorwa naguhaye navyo bice bikorwa nande mugabo nivyo hari kindi woshobora atari kumigazwa hejuru no kwita mutakuraba erega mama akazi wampaye je nagahejeje bonye atacu ndiko ndakora cyangwa ati reka nza kumufasha ntusubire kumpamagara ngo mama kuko je sindi nyoko nimba wahejeje ibyo naguhaye injira mu nzu ryame cyangwa urabe televiziyo kuko umwe wese namuhaye ibikorwa by'ibakora nta mpamvu yo kwipendekeza rero ngo uje kumufasha nkuko umenga uri umunyarukundo mu muryango wose ikindi naco ninasanga utabihejeje cyangwa ukaba wabikoze nabi je turahura turiruka sinokubesha mama akazi wampaye nagahejeje n'imyaka mfise kweri urane ko nabavunanirwa gutora umuceri canke ibiharage ngo shire ku mbavu aho nobona narekereye nk'ibise yatabari wamuduha amabuye haguruka mva mu maso uracatora izindi mpuzu ngo ukore iki gene ko kameze urambonera ko gashano k'umukobwa kari kaje kwigira Croix Rouge itabara imbabare ngaha kita mu bita karaba wogira ngo gafise amaboko igihombe mama ndagukumbuye cyane kurukundo wanyereka nakale kunjiye utameze neza habaye iyo modusi naenda kumenyereye ubaye je sinzi icyo mama mpowa canke icyo dupfa akantu kose nkozi kamugwa nabi kandi atani impamvu ziboneka zotuma mbwira nabi none ubonaho habaye mwashwanye mbwira sinobifata nko gushwana oya ahubwo twapfuye ubusa ibaze nawe je akazi yampaye nahejeje kugakora
ngiye hanze gufasha agakara aciye anyadaga arantuka ngo sindi Croix Rouge ngo sindi maboko igihumbi arambwira ibijambo vyinshi nyene numva mbabaye aca ntegeka no kwinjira mu nzu ngo sindamufata none numva nkaho twapfuye iki ko inguvu nari gukoresha ari izi wanje atari iziyo. Umva Marlene, ivyo ntibiguhangayikishe kandi ntibikumena umutwe. Mama urazi ingene ameze, mureka uko nyene. None we mama ntumumenyere ingene ameze kandi urabona ariko arasaza. Rero akuvugishije umumva iruhande ugende. Je ntubona ubona ingene mpora ndabigenza. Atanguye kuntuka, ca mpaguruka nkagenda. Je ntitwishurana. Rero ico mbona wakuvugishije umumva iruhande ico nzico ntazogukubita. Azovuga arushahore. Shaje bangeza ahantu n'ukuri ariko ntaco ngiye kuza ndihorera ku buryo nawe nyene yibaza ko ariko aravugana n'ikiragi. Nene mva kuzobitoye. Nawe ubundi wishinze ko mwishurana. Wo kwisanga no gusara wasatse urakina n'abakecuru bacu. Mama ndagukumbuye cyane kurukundo wanye. Chef, ndagushimiye cyane. Nivuye ku mutima ko wimviye ukaza kundaba. Nari gukumbuye bitagira uko bingana. Hagige nkimvira nipfuza muri wanyu. Kukuraba zoca inzo bigenza gute. Ariko namusi mbonye iki mabiranezereye. Ikindi gihe basi ni wagaruka. Nzokera nja mpaka icyo nzo bandi mu vyose hama nambare neza. Mutegura urubanza. Hama dusohoke. Je kuryosha ubuzima. Twihweze isi. Tewe n'Imana aremeye kuri yo. Nukuri wumva amahoro. Sinokwamanza ruko dusohotse. Ya biba bikenewe yuko twicara muhira tukisanzura tukayaga. Kandi ndagushimira kuba wanzimaye. Ndavyumva kandi tabitaho. Cyane gose. Ariko turengeza ko gusohoka navyo aringira akamaro. Tugafata kamwe, tugafata akayaga, tukibeza ikirere, tukumva n'amajwi y'inyoni. Ndetse biratuma turaga twisanzuye. Atari ngaha muhira baguma ruca hejuru, mu magenda undagaruka, amasahani bikisinzi. Umva ko bikenewe. Uranengaraye ngaho nk'igiti cy'umukaratusi. Ibikorwa biri mu rupangu biriko bikorwa nande. Ndakubone mu rupangu bunyene. Gusa mama, wari kuduha umwanya muto tugasezerana. Ziva. Abana bubone atandera mufisi. Twe tukireshanya na baso. Nta mukobwa yigemuri wabo muhungu ngo ba. Ukura byumva. Ni umuresha canke ni wakuresha? Hari urumva utese. Kuri umugabo none gororowe mu pfuni yango n'amaboko nkubite turabe. Mama ndagukumbuye cyane kurukundo wanyereka. Mama ndagukumbuye cyane kurukundo wanyereka. Mama ndagukumbuye cyane kurukundo wanyereka. Oya ntacurira. Erega biragusaba kwihangana ukigomwa. Reka uryo ndi mwaka mwereka amarira yanyu. Uzo muri kumwe mwereka neza ko ari karashika ku ntsinzi yiwe. Rero birabasaba gukomeza. Aho bigeze n'ukwihangana zava binanira kuko uraho ntiyoroshe kandi ndiko ndabona n'ivyo musaza wanje yambwiye karukura ndiko ndabibona pe. Yakubwiye gute? Yambwiye yuko urya mugore arose n'akabero ko kutwica yotwica twese kuko ndibuka ico gihe naramuharirije
ariko ndiko ndabibona. Yo, oya nawe ega arakora ikibi ariko ntaragera ku rwego kuko yokwiyumvira kubica. Ndakeka uriko uravuga we ntawe urabaza sheri wa kaka abe yamuboneye. Imana yo mw'ijuru yo akagusanga ngaha niho wobona neza yuko aronse akabera iyo twica. Kuma ngutanguye kuntera ubwoba. Ushatse kuvuga yuko ufite impamvu zumvikana zituma ukorera ushaka kumenyuza gira umugenzo wo kuza ngaha hama kubone niho uzobona ko ivyo ndakubwira ari ukuri. niko none uritegura gukora iki? Iyo abaho ndagifise no kwikuye muri uno muriro. Ko nyene Chesi ngo ndabutara no mu mutwe. Ubuntu uri kuri imyaka 3 atakintu na kimwe urakora. Ahubwo je cyo mbona nuko bikura no mu mutwe ugafuta. Kuko atari guhohotera abandi bana. Atani cyo dupfa ko we kwihora bivyakunaniye. Nabiheba siko. Ibintu bisaba kwitonda kandi nkakoresha ubwenge. Kuko hamwe ntitonze nkoresha ubwenge. Byo tugarukako kandi tukamaramara. Ugasanga turamaranye kandi turi bene umugabo umwe. Ndakeka mu myaka 3 nta plan yo kunanira gutegura kiretse mu mutwe uri kopo. Ikopo mu mutwe ikibazo c'ubwenge buka sinigeze ndakigira jewe kandi nawe urabizi. Rero nta kuntu mwaguma mungenza musurutisha. Nzobikora buke buke kandi ndazi bizogenda neza. Nagutahuye ariko ugerageze binyaruke. Okay. Nzogerageza kandi bishobotse nzogutumako. Mbeho ho muhira bamerewe gute? Nukuri baraho barakomeye. Kiretse ko bakwidoge ahubwo uzora busimbe ubaramutse. Okay. Nzogerageza simbe kandi bizogenda neza tuzovugana. Ejo mujye ariko nagomba ko tuvuganako ariko ndavye kinura kumenga utashe urushe. Savuga ati atasha arushe nakumara ko kumugora neje n'umunsi twavugana. Rero sinzi yuko mu nkunda mukamwana mutonye kugira ngo tuvugane. Amwanya afise umwanya nuboneka turaza kuvugana ariko n'umwanya ntaboneka naho uvugana na mama wawe nawe araza kumbarira ubwo mwavuganye. Papa, ibintu ngomba ko tuvuganako ntabwo biraba mama, biraba wewe. Rero niko bivuze kuza kwiga ukarondera umwanya, biba byiza mu uronse mukaza tukavugana. Kandi bikunze nashaka ko turabantu hatuje twica tuganirira atari ngaha muhira. Iki kintu cyawe numva ari ikintu gihambaye kuko udashaka ko tukiganira ngaha. Ndaraba ntaye kare ndabikunze tuvugana. Sawa murakoze rero mugira akazi keza. Ndizera neza ko mfise abana kandi abana biwanje nta kibazo na kimwe bafise ko baza kugira baramaze kukimbarira. Ikindi nacyo bafise nyina wabo kandi nyina wabo abakunda. ariko je ndafise ikibazo shaka kubaza kimwe gusa. Abana bawe muraganira canke bitako by'umugore wawe bakubwiye akari ivyo ugendana navyo ukashoboza ko abana bawe bamerewe neza utamanje gushishoza nk'umuvyeyi. Ntahandushe. Ikindi nacyo
nta muntu arambarira ko abana banjye baraye ubusa, kandi abana banjye ko bishwe na kigoyi, bivuze ko ibyanjye bitunganyije neza, nta kibazo gihari. Mwumve ko abana bagize ikibazo nk'akirya cyo kubura umuvyeyi bataba bakeneye kurya gusa, baba bikenewe rimwe na rimwe ko baganiriza, bibaye na ngombwa ukabasohokana mukaganira. Sawa, ndagerageza ndabikora. Oya, ntushobora kugerageza, nojya n'abana bawe n'uyu utavyaye uramuha umwanya utamanje kuwusaba, nabarya utegerezwa kubikora uko nyene. Sawa, reka ndabishyire mu nshingano zanjye. Ndazi ko ubutaha niwagaruka uzasanga ibintu byagenze neza. Ni sawa, meze neza. Papa nagiye ku kazi uyu munsi? Ku kazi nagiye, ariko tantine wanyu ariko arandondera, iyo ashaka ko tuvugana, nahise ngaruka. Kandi notari tutavuganye, hari icyo ushaka kukubwira. Ndacaraha, ninagenda ndakubwira. Yamara rero mbona so wawe tutaza kuvana vuba. Mama ndagukumbuye cyane, ku rukundo wanyereka. Hari igihe nihweza ibintu ukora nkumva ndataye umutwe, harya urakomeye canke ntunze umusazi sinabimenye. Uheruka se waje ukamigazwa hejuru yanje ukambwira ngo urakuze ngo nta bugugu wokora. Okay, mbwira wari gukora iki cyatumye uzigiza inkono bikamera kujya nk'amakara? Mama mbabarira, nariko ndoza ivyo nibagira gushiramwo amazi ngiye kurabasanga cyaziki andya baraparaxi zibatetwa. Ntuzosubira kumpamagara nyoko nimba udashaka kugorora iminzoroje. Wari kuroza ivyombo, kutavuga ko wari kuroza umuzimu wa nyoko. Hama umuntu ko nkwiye hari nkashika ngaha, wewe mazuru wari wayashize hehe? Abedi birahagije ko uvuga cyane, ariko ibihindura ntibiri busubire mu amazi kumbaho ngo bibire bishashe, ahubwo iciza nuko ndakabitegura hama kabitunganya. Hago Ngwagire niyihenda haguruke ngaha urabe ico ndabakorera. Uretse ko musuzugurana mwebwe. Kaka, reka mama ntanyice. Mubwiye ati haguruka. Mbega umukecuru ahakindaga ku muvyimba wa mama, arazi kuvuma amakoresho bwatuvyara cyangwa arazi kuvuma amakoresho bwabaka ibintu byose yicayemo amubwiraga ku muvyimba. Ndakubwiye haguruka. Homo haguruka.